Amasitasiyo yose mu gihugu arakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi Gitoro Pass. Ivyo nivyashikirijwe na Innocent Girukwishaka, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe ivyo gutunganya igitoro mu Burundi ariryo Sopebu mu mfunyafunyo yo mu Gifaransa, mu gihe yararamutse agenzura ikoreshwa ry'ubwo buhinga bushasha bwo gutanga igitoro ku masitasiyo atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura mu ndwi yaraye irangiye. Abonye ko ariko bumwa neza atangorane nimwe bafise kandi benshi barakenguruka. Ku masitasiyo yose yo hagati mu gihugu yose bariko barakoresha igitoro Pass. Batari bwaronke application cyangwa batari biyandikishije, twarafashe ingingo rya ejo yuko twemereye abahuza batari yandika babandanya biyandika alinye. Bo bidakunze ko yandika alinye tubanaye tubafasha aho turi hose ntagorane. Uyu muyobozi mukuru wa Sopebu yagize ico amenyesha ico ubwo buhinga bugiye gufasha mu bijanye no kuziganya igitoro mu gihugu. Iyi application turiko turakoresha izofasha vyinshi kuko bamwe bahora baca ibitoro babicisha pembeni bakavyiba, ubu ntawe uzokwiba ibitoro, tuba tumubonera ku kazi, turafise serveur, tuba turarabiramo umwe wese ibitoro yakonsomye yanyoye n'ivyo bisigaye muri stoke iwacu. Naho biruko abakoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bwo kuronswa igitoro barasaba ko ibijanye na internet mu gihugu bwonagurwa kuko umuvuduko wayo uracari hasi cane, bigatuma ubwo buhinga rimwe na rimwe buteba.